nubwo yaratowe mu 2019 afise ihangiro ryo kurandurana n'imizi Ruswa canke se ibiturire mu gihugu, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy aracafise akazi kose kuko kuyu wa gatanu igenekerezo rya 11 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka yafashe ingingo yo gukura abakuru b'uburere bwa gisirikare bajejwe kwegeranya no kwinjiza mu gisirikare abasirikare bashasha, abagiriza kuronswa indonke nyuma yuko abasirikare bamwe batinya kuja ku rugamba aho rukomeye. Ibi ngo ni navyo biri gutuma kuri ubu igisirikare c'Uburusiya congeye gutangura kwigarurira ibice bishasha vyahora bigenzurwa na Ukraine. Ikaze turabire hamwe iyi ruswa igenda ivugwa mu gisirikare ca Ukraine, turibanda cane ku vyagiye gutangazwa n'umukuru w'igihugu Volodymyr Zelenskyy. Subscribe kuri channel ya YouTube yacu kugira amakuru atandukanye uzura yaronkera ku gihe nimba koko utarabikora. Muri iki gihe urugamba rushuje cyane ku mirongo y'urugamba, hari abasirikare batinya cyane amasasu n'iminihiro ya za bombe bemera gutanga ruswa ku bakuru b'uburere banajejwe kwinjiza abasirikare bashasha nyuma bakagendera kure ivy'intambara, mu gihe abandi batarisha amahera baja gupfira nabi mu mahandake. Aho kandi hari n'abandi barahira bakarengwa kutinjizwa mu gisirikare mu gihe bakwije imyaka yo kuja ku rugamba kubera babanje kuriha amafaranga. Bwana Zelenskyy mu butumwa bwa video yacishije kuri Telegram kuri wa gatanu igenekerezo rya 11 z'ukwezi k'umunani uyu mwaka yagize ico avuga kuri ibi, yemeza ko ahagaritse abarongoye izi komisiyo canke se abakomisere bajeze kwinjiza abasirikare bashasha abasubiriza n'inzobere zisanzwe zimenyereye urugamba. We akavuga ko guhabwa ruswa mw'ubu buryo ataho bitaniye no kwikunda no guhemukira igihugu. Bwana Zelenskyy yabivuze nyuma y'itohozo ryakozwe n'urwego rwo kugwanya igiturire muri kino gihugu hamwe n'iperereza vyakoze, aho yashikirije n'ubutumwa avuga ati uburyo bwose bwo kurondera kwigwizaho imitungo bidaciye mu mategeko, kuronswa ruswa, indonke na za profizo mu kinywabi, kurungika kurundi ruhande abasirikare bidaciye mu muco vyagiye bikorwa n'abarongoye uburere bujejwe kwinjiza abasirikare bashasha. Kuri ivyo dufashe ingingo yo kwirukana aba bakomisere militaire bose. Uwakaribwa butumwa yashikirije. Zelenskyy yerekanye ko ibirego 112 vyose biza vyarahejeje kugurugwa nyuma y'itohozo ryakozwe n'iperereza rya Ukraine SBU hamwe na organe ijejwe kugwanya igiturire mu gihugu hamwe na za parke. Zelenskyy yagize ati hari ivyaha bitandukanye twabonye muri Donetsk, Poltava, Vinnytsia, Odessa na Kiev. Kurongora urwego rujejwe kwinjiza abasirikare rukwiye kurongorwa n'inzobere bazi carico urugamba. Ukwikunda ruswa bakwiye kumenya ko navyo ari ivyaha vyo guhemukira igihugu, na cane muri kino gihe igisirikare cacu gihanganye n'umwasi ariwe Uburusiya. Bwana Zelenskyy yemeza ko umusirikare yababariye ku rugamba ndetse yanagwanye ku cyubahiro ca Ukraine adashobora namba gukora amanyanga, ariwe akwiye guhabwa icizere cyo gushirwa mu komisiyo, naho ngo abari basanzwe bari mu komisiyo ya recrutement bakazo kugururirwa ivyaha inyuma y'iperereza ridasanzwe rizoba ryabakozweho. Uwo azosanga koko bimwagira yuko yaronkejwe indonke kugira ngo abasirikare ntibaje ku rugamba canke se akanyereza imitungo, nta kabuza uyu azohanwa akwitwe intahe mu gahanga. Ruswa muri Ukraine ni kimwe mu kibazo kidasanzwe. Mu ntango z'uyu mwaka mu kwezi kwa mbere hari abategetsi benshi bankiwe kuba boja hanze y'igihugu bitewe n'amanyanga bakoze imbere mu gihugu, haba ku rugamba mu kugura ibigwanisho ndetse
no kugura ibifungurwa bigenewe abasirikare. Muri bo harimo umushikiranganje wo kwivuna abansi, aho vyavuzwe ko yaguze ibigwanisho ku giciro kirenze, ariko akaza ku giciro gito, ariko akaza kwandika igiciro kirenze. Ibi vyose ngo yashaka kwigwizaho amafaranga. Nk'akarorero, urubuga rukora ubucukumbuzi muri Ukraine rwa zn.au rwerekanye ko umushikiranganje yaguze muri Turkiya ikoti za gisirikare 4,900 ku mafaranga ibihumbi 142 vy'amadolari, ariko ngo yaje kwemeza ko yaziguze zino mpuzu 421. Muku kwa gatandatu urwego rw'iperereza rwaje kugenzura Ruswa bivuga ko yakozwe na Vyashrev Srapovalov, yari icegera ca ministre w'ingabo, na Bohdan Khmelnytsky yahoze arongoye departement y'ubucamanza mu ngabo, ku makoti yaguzwe yo kwirinda imbeho atarafise ubushobozi namba ku mafaranga koko yari yatanzwe kugira ngo agugwe. Mu gihe rero mu Burusiya havugwa Ruswa, mu gihe muri Ukraine havugwa Ruswa, igisirikare cy'u Burusiya ku rundi ruhande gikomeza cigarurira ibice cari caratakaje mu kwezi kw'icenda umwaka uheze, aho iki gice cari carigaruriwe kuva intambara igitangura. Kuri ubu rero vyahinduye imirisho, kuko igisirikare cy'u Burusiya congeye kwisubiza uburere butandukanye, na cane cane bwo mu buseruko bwa Ukraine. Kuri wa gatanu, Sergei Shoigu, ministre ajejwe ukwivuna abansi, yemeje ko mu karere ka Kupiansk abasirikare b'u Burusiya bongeye kwigarurira no kugenzura ibice, aho ndetse banafashe ibigwati bishasha vya Orchana na Petrovarsky mu buraruko bushira ubuseruko bwa Kharkiv. Ibi vyatumye rero buramatari wa Kharkiv yemeza yuko batanguye guhungisha abene gihugu, aho Orhei Sinyahobov yemeza yuko kuri ubu imiryango 37 ariyo igiye guhungishwa muri kano gace, aho urugamba ruza watanguye gukomera ni mu buraruko bushira ubuseruko bwa Ukraine. Kuyandi makuru, leta zunze ubumwe za Amerika zemeza ko zatanguye gufasha mu myimenyerezo ya gisirikare z'indege za F-16 ku basirikare ba Ukraine ku butaka bwo muri leta zunze ubumwe za Amerika, nyuma yuko mu bihugu vya Buraya bagenze bigura intege kuvyo kumenyereza abasirikare ba Ukraine kuvyerekeye kugwanisha ibigwanisho vy'indege za F-16. Kubwa John Kirby arongoye National Security Council Coordinate agira ati, iyi niyo umvo turiko dukora mu gufasha Ukraine guhangana no kwivuna umwansi mu kwigwanira, mu kuyiha ubushobozi bwa gisirikare. Yongeye ati, dutegerezwa gufasha Ukraine uko bishoboka kose, tuzoyiha buri kimwe mu gukingira ubutaka bwabo, tuzofasha abasirikare ba Ukraine uko bizoba bishoboka vyose. Kuri uyu wa kane, Biden yemeje yuko Ukraine igiye guhabwa miliyari 13 zo kongera kuyifasha. Naho kuyandi makuru, kuri uyu wa gatandatu igisirikare cy'u Burusiya cemeje yuko cashoboye kumanura drone 20 zari zatewe n'igihugu ca Ukraine zigana ku kiraro ca Crimea ndetse no muri Crimea yose. Ninziye ko mashobora gutabura vyinshi hano kuri Ivyacu TV ku makuru menshi twabatorokanije no cyane kuri uyu munsi. Tubasabire mugira subscribe kuri channel YouTube yacu, nimba mutarabikora kugira ngo amakuru atandukanye muzoze muraronkera ku gihe. Ariko kandi murashobora gusangiza ino video aho twagarutse cyane kuvyerekeye Ruswa mu gisirikare ca Ukraine, aho ndetse byababaje umukuru w'igihugu ca Ukraine agafata ingingo yo guhagarika abajejwe uburere bwo kwinjiza abasirikare bose mu gihugu, nyuma yuko Ruswa yagiye igarukwako cyane muri kino gihugu. Nongeye